kugira kandi n'umuntu hitmaker wo ngaha mu Burundi kazi ariko bijaki kandi yajya ntuzozuraraba abantu ku maso nibijya kugira abana beza naho nyareka gukora n'ikiganiro yigize umwiranda ariko aravuga ku bintu man razi nawe ajya abantu bose bagenda bameze nabi man nawe nyene yaradukiniye picture n'ubu manager yacavuga ati ntangorana azoyatwara urumva nivyo nako ndakubwira rero so no kubeko bakuratangara ngo simwa ntizikwira urumva hinge ndakubwire nivyo rero nako ndakubwira X urumva X Rainbow mariza man nivyo nako ndakubwira rero je simbona nkuko abikubwiye urumva natwe mu producer yaragiye nitwumva rero fresh na jere sinumva ico nokora na jere sinumva ico nokora kwe araheruka gukora aka video man ajya man nuzo judging umuntu ubonye ngo ukuntu ameze ngo yigira umweranda man yawa kubona aka video man ariko araca urubanza rurahaye yigira umuntu uzeye umucamanza man yigize umweranda ngo urumva ngo jewe man nuzorabe bajya n'abamesha ahuri singeza kuhava kuba hafi yawe n'ingwara ngware nkuretse no jaye gwereka singira yandi mahitamwo usizeje no bahe uranesa sana wangize umufana mvanye kuyagiye ata feelings by myself bafise je nyene urumva uri robore oyaye basi nta emotion pour quelqu'un bafise ariko nyene urumva ukekine hari aba director usanga arabaye serieux kwiri batari serieux ugasanga umu director mwavuganye yuko muzo muri mutarakora akababwira ati okay tuzoja gushutinga nga nka location zitandatu akababwira na location zibisazi sivyo ariko mugiye gukora ukumva ngo wapi ngo reka tuyikuremwo ibintu nibi okay kandi aho mubamurisha amahera numwe bafata ibisanzwe ibintu nk'ivyo naho mumenyeranye naho turetse twebwe tukira upcoming naho mumenyeranye ubonye mu legend nka Fariaz twemera mu Burundi umuntu twakuze dusubiramo indirimbo ziwe bamwe tumwitira sivyo ukacubona nawe ugeze kuri step yuko rya muntu nawe ashobora kwandika atumira abandi kuko bashigikira urumva abari imigisha idasanzwe man music debate. Hello everyone, what's popping up today? I go by the name of Damn Homeboys Comedy Fine boy. Imbere ya byose ndabutse muje kuri YouTube channel yacu ya BITV, mugire subscribe, like, share na comment. Instagram mugire uko nyine mugire follow ni BITV, mugende TikTok ni BITV, Facebook page ni BITV. Hamache tubandanye turonye ibintu bisa neza. Narabise ko turi muri sama mufise imanza muzo tubakora ibintu byiza, amasanamu meza, abantu bafise amazi giye atandukanye ama diplome mariage mwese murahawe kazi muri BI production. So iyo mba ndingaje mba ndi kumwe n'abatamire umusire ni music debate n'abatumire sijyambere baje ngaha haramaze kuva muhira ni waye music reka ndabaramutse nabo baramutse hama dutangura ikiganiro nyezina. Let's go guys, mumeze neza fresh sana Rainbow neze fresh now sana msazi nenda kuona kweli jene nibereye umufana yego guys mwaruka kudukoma ariko reka dutangura ikiganiro nyezina bakunza BITV murababona iyi music debate ni waye music mweni MT undi ni Yan J ariko twagiye ndavuga music na muravuga debate wewe ko muranda mabwe ndavuga music muravuga debate. Let's go music debate ndavuga waye muravuga music waye ndavuga Alvin muravuga Smith ndavuga X nama muravuga Rainbow X twagiye kumufana ngwivyo gufata nabigize indahiro komana nawe n'umurimo ahuri hamana kariro
narose namba mpamagara ni wewe mprefera fo ni wewe nkunda amalicha ahuri singeza kuhava kuba hafi yawe ni ngwara ngware nkuretse no jaye kwereka singira yandi mahitamo usizeje no bahe uranesa sana wangiza umufana tu seras mon bébé je wangiza umufana uranesa sana wangiza umufana DJ Benny. Yeah. Shout out to the guy. Ariko man sorry god. Ifoke muri BI mu bihindura. Ngaba duhe n'umukobwa. Urabona nk'ubu ko ndahiririmbira ngurane sasana. Man. Domanonderera. Ariko nachirika ndirimbira cameraman. This good. Urane sasana. Yeah. Je wangiza umufana. Watugiza umufana. Yo. Emera basi tuba umufana wawe. Yo. Bari turabisavye. Guys, mumeze free safi. Jena bumvise. Ubona yuko vibe ari nyinshi. Tuba turi muhira ngani. Vibe ni kama BITV. Yes. Yeah. Kandi twa tunabakumbuye sana. Naje nenda bakumbuye kumarana ibihe byiza nk'ibi. Guys. Ariko reka tutangure ku ndirimbo umufana imbere yuko twinjira muri music debate. Umufana rero. Inspiration yavuye ubwa mbere na mbere. Okay, inspiration. Je navuga urabona rembo turi mu rukundo. Abantu tugira urukundo, so rero nakarimbo ku rukundo. Mwene twako turabwira umusheri. Mvuze ngo umusheri wacu kimwe na turamucangira. Umva, ariko ndabwira umusheri wanje yuko yangize umufana. Urumva ivyo akora byose mba ndi kumwe nawe, mba numva ashaka kumenya uko amerewe, mba numva ashaka no gumana nawe. Yes. Rero n'umufana. Ndi umufana wiwe. Nje nawe bon, umufana rero inspiration rero je nagiriye ku by'abandi. Inspiration nagiriye ku by'abandi. Eskitime umupeti man. Utanyishiye ngo jamara kunda kwikura mu bintu. Urumva nyene ko yagiye ata feelings by myself mbafise. Je nyene urumva. Uri robore? Oyaye basi nta emotion pour quelqu'un mbafise ariko nyene urumva. Ukerkine. Yanje la ama mureka tugiye urumva. No kuvuga basi nashatse kuvuga basi nyene basi nyene nta feelings nyene ivyo wanje mba numva nyene ngo ndiko ndipu nyene ngo navyinjiyemo sana muganda ndateba nkatora feelings nkaja kuri ritme y'abandi bivanye nuko naciye ngenda bakuntu bandirimbisha urumva umega nitwe tubimushira tukamacingana ngo bisese ya maduha ya emisi yose maduha kanina mvuga vyo man kuvugisha kuri ni fresh eskitime utanyishuye go numva no camba umusazi shira muri mood umpe kugera kuri yo bose badashinka ukunda kubi ya beauty samaza basaza n'abasazi irega mbambora atangundi munga show me what your mama gave me irega ndaye nakubonye ndari see the way you got me crazy oh baby girl na you got my mind waranyihariye the way you love me narisariye kana kimana uri kursana uva kumana sweet like a fursana nanatanguye ndirimbo jena bitowe kuva kare kameraman umufana ni wire music hamwe na Alvin Smith. Mwiyumvire gute gukorana na Alvin Smith byaje gute mwiyumvire gute ati indirimbo yo matching na Alvin Smith ni mumufite indirimbo nyinshi mu mukomba ngira amakola muga muravuga ati twebwe tegezo gukorana na Alvin Smith byaje gute? Okay, je urabona bwa mbere urabona Rainbow Alvin n'umuririmbyi akomeye Alvin n'umuririmbyi afise public sivyo kandi Alvin turavye baririmbyi barabwa cyane bakurikirana bavugwa cyane nawe arimwo so ahubwo je novuga yuko ari niteka cyane kuba twaragize chance yo gukorana nawe kubera hariho n'intambwe twateye ugerageje kuraba aho twari n'inyuma yo gukorana nawe
urumva hari indi ntambwe twateye kabisa so rero twaravye wa muntu nyene yo dupushinga tworirimbana nama nawe tubimusavye aravyemera donc ntivyabagoye kumuronka ntiyabagoye jewe sinobesha bwa mbere basanzwe bari abagenzi cyane na manager wacu so rero nawe Alvin ubwe waravyivugira yuko kuva kare urumva manager wacu yajara biga vyo kugira nyene vyo gusaba ati jewe ndashaka support nafise video iki urumva cyabafasha ati abasaba ati mumfashe bamwe so rero nawe yarajamwe aravuze yuko azana mufasha sometimes ibintu bimwe yamufasha so rero aravuga ati jewe nanje nzogushimira mu ndi buryo yes yanje niyo mpamvu yavuze ati ni mu propose ko twokorana reka ndabigire nko kugushimira muri studio wiyumva gute uri kurakora indirimbo nka n'umurivye nka Alvin Smith wiyumva umeze gute byari bimeze gute muri studio vibe yari imeze gute turi muri studio rero it was big vibe ahantu byari bishushe yari vibe kabisa Alvin nyene n'umwana mwiza nyene yarampaye n'icumba nyene ngenda kwandikira arambwira ati ntitugutere induru wandika kuri Ales urumva ndagenda ndandika nawe nkumva hariya muri ko nyene naye muri chambre nawe yari bari muri saro natwe bariko barakorera nyene twakora kwari wari muri chambre ntabyo yumvise araza kubimbwira rero nkumva hariya ko kwita ama verse ya fresh ibintu bya bien ndavuga ati ngaha nka dekona rero ni bisanzwe ndagenda ndabashirije nanditse avuga ati it's good uri kusana c'est la naye gukorana na Alvin kwe it was blessed yari bien sana kwe it was blessed gukorana na Alvin Smith indirimbo irasohotse Big Fizzo bayibonye acara bapostinga avuga ati mujikire imisore mwumvise gute vyagenze gute mu kucumba ati Big Fizzo adupostinze kweri ibintu no way canke mwabifashe ibisanzwe vyagenze mwumvise gute Rambo je novuga nta muntu numwe bafata ibisanzwe ibintu nk'ivyo naho mwamumenyeranye naho mwamumenye turetse twebwe tukira upcoming naho mwamumenyeranye ubonye mu legend nka Fariaz twemera mu Burundi umuntu twakuze dusubiramo indirimbo ziwe bamwe tumwitirira sivyo ukacubona nawe ugeze kuri step yuko rya muntu nawe ashobora kwandika atumira abandi ko bashigikira urumva abari imigisha idasanzwe mwana so rero twebwe twavyakiriye neza vyaraturyoheye twaranezerewe cyane oya jewe mvuga none twebwe turi team sivyo kandi turi nka family kwanza no kuvuga ikibaye twese turafite group tubivugira hamwe mwashobora kwa gatije ashobora kuba ati ndabivuze ko yanze nawe ukuntu yavyifashe yararyohewe nanje nararyohewe manager yararyohewe umva abantu bose twese twararyohewe iyo nkuru yumvise uri hehe kubifuza aba posting kubifuza the posting narose telefone impowesheje mahome kweli impowesheje home baca barantelefona apeli sanze baca barambwira ati peti wangu wabonye ko Big Fizzo ya posting what chenda genda muri Facebook kwa niho batanguye gombwira nugure connection muri WhatsApp sanga bandungikiye abantu bafite contact zero za WhatsApp bandungikiye ama screenshot tema tumusaza ya blessings ndavuga ati rero umuji nta nahano noca kugenda mushimi tugusa nyene arakoze nyene arafashije aba petit frère ni mushimire rero Big Fizzo namba kazogushikira aka kajambo mvuze warakoze cyane God bless bro Fariaz vraiment je natangwe ndabishima kuva kare Fariaz yaradufashije cyane yarakoze amushimiye cyane Fariaz Big Fariaz turagushimiye gose warakoze kudutera intege nka twebwe aba petit frère bawe mwandanye mudushigikira mwarakoze cyane umufana irasohotse feedback gute feedback zose jewe maze kumva vraiment ni nziza by the way congratulations indirimbo maze kubikwiza abantu 100 bamaze kujana n'ivyo
nibyo reka ndyoherwe mani twarakoze vraiment twarakoze kandi tworeka kuryoherwa yego ko ni ibintu biba bitesa ibintu bitesa vraiment natwe tuvyisangamo tukumva turyoherwa vraiment ibihumbi 105 n'abantu benshi nje mwari muvyiteze indirimbo igisoka mwari muri studio mwari muvyiteze canke agatireka twe tufe gusohora tura urabona Rembo umuririmbyi mu gusohora indirimbo burya nibaze bakubeshe ngo abayumva yuko ngo bana ngo izokubita oya urasohora tu nyene ugatangara mu bandi ya uratangara mu bandi nawe ubonye swat ugasanga uko wari wiyumvira ati jewe nzoba nayishe nzoba nisha abantu sivyo ugasanga iteye swat uratangara canke ugasanga wayikoze bisanzwe ugasanga aho irarenze so rero twebwe nyene ubonye natwe turaryohewe cyane yeah it's good muraryohewe cyane umufana ahigeze ndagomba rero twinjire muri music debate rero ko twinjira muri music debate here am X Rembo ngende kuri YouTube channel yanje oya reka ivyo ndabibabwira maze bro it's your song or it's mine it's yours ariko ntegereza kuvuga umviriza maze haize isaha ubu dukora iki kiganiro haize isaha imwe ntirakwira asohoye indirimbo apana ko yamaze abahenda ngaho umva ngo my name is Rembo ngo nini na nini perfect pardon parfait urumva mugende n'umuririmbyi akomeye mugende mu following X Rembo mugende kuri YouTube channel yanje ni X Rembo indirimbo yitwa Rume mugende mumvirize kire guys nini kintu kuri kibatera isoni kuvuga urukundo rume uzugu urumwe nzera kubari indirimbo iri out indirimbo yanjye out mugende munyere ku rukundo nanje nzogire kuri level ya jama muse samana Rembo ngere kuri level y'izi nshuti zanje ngaha nanje nzivumba Rembo maze nimwige ariko nuyigira umuntu w'umuinosane abasanzwe ari umuntu w'umneshakaze mugende murabe indirimbo ziwe gusa mwese ndazi muza kuva mugira uko cyo bikoze cyo ndabakunda cyane ku rukundo mugiye kunyereka twinjire rero muri music debate kare muri music debate wasanga turavuga ku muziki w'u Burundi mbega bigeze hehe gasanga yindi muziki iri twinjirana mugabo ubu hana ko aye music bagiye muri concert mu gihugu hagati bari kubona abandi baririmbye ugasanga ni ibintu byiza biriko bigenda neza donc umuziki uriko uragira iyindi ntambwe bitandukanye mu minsi heza ubu rero ikintu nagomba kutuvugana nako nagomba tuvugane kuri question ya video mbega bigenda gute umuririmbyi ahitemo mu director hari aba director benshi bose benshi bakora neza mugabo iki kintu umuntu haraba kugira umuririmbyi ahitemo mu director je nimvugiye ku ruhande rwanje naravye tala kugira video yanje koko yego Patson shout out to the guy unganye muri bya niyo mpamvu ndababwira mushaka kubona ibintu bikaze ngaha dukora genda muri indirimbo yanje Patson shout out to the guy yakoze umuti jina love the tala natwe ico turaba je navuga yuko bwa mbere urumva ni talent irimo maniye ibikorwa vy'uyo muntu ari abantu usanga bafite talent ariko ugasanga bayikoresha uko bitari bigakwiriye ugasanga ukaraba umu director afise umwete sivyo ikindi naco kintu gituma benshi bataronka isoko bon twene turakora ibikorwa byinshi ngo duhure n'abenshi cyane ariko mubo tumaze guhura hari aba director usanga arabaye serieux batari serieux ugasanga umu director mwavuganye yuko muzo muri mutarakora akababwira ati okay tuzoja gushutinga nga nka location zitandatu akababwira na location zibisazi sivyo ariko mugiye gukora ukumva ngo wapi ngo reka tuyikuremwo ibi nibi okay kandi aho muba mwamurisha amahera kandi iyo muba mwana nayishizemo nayo nyene sivyo canke ivyo akona karorero gukuramo nk'ama location mutabivuganye sivyo rero nk'ivyo babimenye abandi baririmbye bakamenya yuko naka akora uko ivyo mwavuganye sivyo agira urumva navyo biri mu bituma bataja barasubira kugukunda kandi kindi naco barashobora
hari aba director bagorana novuga bagorana Buka kuri kumwe na Andre. ya je ndabivuga ivyo wanje nawe aravuga ivyo yabonye sivyo director usanga mu director mwavuganye ati tuzotangura nk'isaha 4 gushika nka minuit itevye canke gashika ku mugoroba to urumva ariko ugasanga je nk'amasaha urumva ugasanga ahubwo aswe kuza ku mugoroba cyangwa ugasanga ariko abikorana ubunebwe ugasanga ntiyabura utuntu nyene twiwe rero ibyo byose umuntu arabiraba cavuga tujya n'umuntu mwiza urya nawe nubwo abikora neza afise utudefu tunutu Ibyo turabigaruka yanje. je rero ku kintu cy'umu director ndibaza byinshi yabivuze kwe ni nk'ivyo ni talent hama n'ibikorwa cyane cyane urabikonta ko hama ikindi nibaza na idea clip idea clip rero ndibaza kenshi irakonta ukavuga ati hakina ama idea na yabivanye ndirimbo ukuntu yumva bivanye ukuntu indirimbo ukuntu yumva ugacuvuga ati okay rero komsa kubera ubuzi umva nkuko babivuze aba director ni benshi ubuzi ama clip bagiye barakora atuyakora gutya na gutya akavuga ati rero uyu indirimbo yoyikora gutya ikaba good ibintu nk'ivyo ya Tugiye nyene video yanyu yakozwe na Bankos and Delay andi izo bintu byose nta kintu muri ivyo biba yarabagiriye gituma basimwa petit bamuvuga ati sha andi vraiment n'umwana mwiza ko yeri n'umuntu ari seriye ko yeri yaje ku masaha ahubwo twebwe ni natwe muri twebwe ari abashitse batashitse ku masaha ubundi wewe amasaha yaduhaye yari yagerageje twasanze ahubwo yari kuba twanahejeje kera bon question yo muri video haba harimo ibintu byinshi ugasanga abakwini video ama location ama déplacement kwiyunguruza umudirector uba wamurisha ari wa director bizanira abakwini video n'abaririmbyi bizanira abakwini video mbega uyu umudirector gushima mu kwini video wowe ukavuga ati jewe urashobora kumwanka cyangwa kamwemera ico rero kirimo mu bituraba twebwe mu gihe indirimbo zacu za mbere zibiri twazanirwa aba video queen n'aba director ariko jewe ngiyage ndabivuze vraiment tari hamwe nyene urabona umuririmbyi yuko abayikuye navuga no kwikuramo urabwicomora nyene ukavuga ati ukasipoza yuko mwari umaze guhura kugira mu acting fresh sivyo ubundi hege nawo uvuga ati sha uyu muntu yaba ari je nirondereye ubisinaye kumutora sivyo rero ako kantu karimo yuko ushobora gusanga bijyo mu director kuzaniye gusanga haragutakunze bon rero byo bavyiza ari wowe umwirondereye nco mbona ariko abakwini video nabo baragoye cyane kandi aba director kubera bo baba bamaze guhurira mu ndirimbo nyinshi baba babafise bavyoroshe bo kubaronka ariko wewe biragoye ariko ijya ndirimbo ya gatatu ni Alvin Smith yamuzanye njya mukobwa niwe yamurondesha yanje hasigaye ko mukora iyi project ikurikira sivyo ndagomba kumenya bivaye n'ivyo muzoririmba bivaye n'ivyo muzogira n'abadirector murabamenyereye murababona ku screen ndimo zitandukanye muraza ati nakarakaze cyangwa nakarakaze muci muvuga ati twebwe turahisemo naka sivyo hakaruye turahisemo John La hama gaca abagira ivyo byose mujije kudondagura abadirector bameze kunukunuku muduca mukora iki mutari mumwiteze ko cyangwa mu wundi mu director wese mugamuhitamo mugaca musanga bagira ibintu nk'ivyo kubera we never know kubera umuntu ashobora kubona indirimbo yiwe yarasohotse ntuzi ngo yamaze muri studio igihe kingana gute ntuzi ngo yamaze imyaka ingahe muri studio ya mu director yifise cyangwa producer nawe ugaca uvuga tukabona video isa neza iri out isa neza hama ugaca uvuga ati ngo makorana n'ingiye mu director agaca badekore muri uwo mwanya bon rero je ikintu nizera nuko ikintu cyose naho bugikora neza utegerezwa kugikora n'indero nyinshi kubaha mu kazi naho bugikora neza kweri abantu ibintu byawe byose ari perfect no kuvuga rero muri ico gihe ukuntu wambajije ukuntu twovyifatamo
bon mu buzi rero ndibaza kenshi nukuza turashira imbere kwihanganiranira kwihanganira umuntu muga rero ukaraba ugaca ivyo kwamaho navyo ivyowe ibaze nk'ubu director wa mwamunishe 3 millions cyangwa 2 millions za video akamarana amezi 6 ataraba video yanyu wabajije sinishu sinagariye miye urishura nacho vraiment ko umuntu ari normal ivyo bintu ndibaza nyane birabaho kandi nyine birabaho ariko moi je peux pas supporter sinumva ingene byo ingene kwezi mu mutwe sinumva je ingene baze nk'umuntu mani waramwamera yawe si ahubwo rero kubise hari umuntu nzi nk'umujeshi sorry MT navuga ikintu yokora kweri jewe braza ariko yirgora Jaco ariko we ari umuproducer indirimbo ya mbere ya Dosu urazi picha dukiniye wenyene nivugira kandi n'umuntu numu hitmaker wo ngaha mu Burundi kazi ariko picha yaki kandi yajya ntuzozurara abantu ku maso nibijya kugira abana beza naho nyareka gukora n'ikiganiro yigize umwiranda ariko aravuga ku bintu man razi nawe ajya abantu bose bagenda bameze nabi man nawe nyene yaradukiniye picha n'ubu manager yacavuga ati nta ngorane azoyatwara urumva nivyo nako ndakubwira rero so kubeko bakuratangara ngo simwa ntizikwira urumva hinge ndakubwire nivyo rero nako ndakubwira X urumva extreme mariza man nivyo nako ndakubwira rero je simbona nkuko abikubwiye urumva natwe mu producer yaragiye nitwumva rero fresh na jere sinumva ico nokora na jere sinumva ico nokora kwe araheruka gukora aka video man ajya man nuzo judging umuntu ubonye ngo ukuntu ameze ngo yigira umweranda man yawa kubona aka video man ariko araca urubanza rurahaye yigira umuntu uzeye umucamanza man yigize umweranda ngo urumva ngo jewe man nuzorabe bajya n'abamesha twebwe naciye nibuka ikintu man urazi picha dukiniye kare too much so tuve gato kuri iki kintu c'aba director je nagomba mbwire abaririmbyi twese turimo hari aba director benshi bafite talent yes urumva benshi bafite talent mugabo tukabirengagiza motive ngo tugiye kurondera barya bari hit tukabirengagiza bro je kintu jemba mbona man ari abafite bafite talent mu barondere ba Patson mu barondere mukora ibikorwa dukora ibikorwa na talent kubera ugiye kuraba hit ego bose bafite amahit mugani tuzi naba bakiri hasi ko batazohinduka twebwe mvuga aba directors okay je ku ruhande rwanje je vraiment je nkazuba umuntu wese talent agihari je sinzoja kurondera naka ngo kora hit nzokora n'umuntu abishoboye yumva iciyumviro ciwanje nyene avuga ati ikintu ashobora kugikorerako ariyo uratwara aba direct usanga ari batazi kugira batazi gukora ari ibintu rero mwari mwavuze indero mu kazi tumaze iminsi tubona kumubwira ka tuvuge n'ibintu biriko biraboneka we love music namwe muri waya music tumaze iminsi tubona bamwe bajajinga bavanye bari kumwe bavanye undi nawe ataye indero ibintu byinshi mwebwe oje bwa mbere mwarambwiye uko ndashobora kuvana sivyo munyawe ntuzobava mu gishetane ngo urumva rero yane ureka ngo twikorane ngo umwe wese ngende kiko ngo mugango turahura ngo ma project ngo mwamwe usanga nyine abantu je nkaje mufana wano gasanga ko numvise ukuntu tubajije ariko ikintu mbona two kwishura kandi kuca indero cyo mbona novuga nuko usanga abantu biko barubahuka abantu bakuru yes ndiko navuga ku bantu nka twebwe tukiduka oya nivyo vraiment burya umuntu akiduga nyine abakwiye kwitwara ngo bukebuke kandi braza ntuzukengera umuntu kubera burya hari ikintu kinini abantu usanga twihendera ugasanga tushaka gusuzugura abadufashije kuduga sivyo burya abantu twiyumvira cyane hajya abantu turagoye mani kuko Jesse naho rero abantu twiyumvira cyane badukwiye kwiyumvira tuba dukwiye gukora twongera dusubiza inyuma
ugasanga umuntu yagufashije agatuma ugera ngaho ubu hageze yuko wewe mubonye wewe yokubona bwa akakubona nk'Imana akakunamira akagusenga sivyo benshi rero niko dusha duhinduka bivanye n'ibintu biduhinduye nyene ubundi ivyo bintu ntabari sawa vraiment burya nta kintu kiryoshe nk'umufana wawe nyene ari uwo ku mutima canke wari wewe wese agufasha avuga ati je ndaryohererwa ibintu vyawe reka ndagufasha nta kintu kiryoshe nko kubona nawe umwishimiye basi kuba wewe hari ivyo agufasha mu kuguha uburyo abafana mu kuduha ama views mu kudufollowinga no mu kugira iki natwe rero tukabereka urukundo mana pana kuca ugenda utangura nanza kuvimba nini na nini braza tutagiye kure foke tugira ingero hagati ya Fernando na Kadike ndabisa amakosa jewe ntakubeshe twebwereka tubandanye yino nzenya ariko twebwe bisigaye tujya show mu bandi kujya namwe muziki niwe MT ibambe ya oya turi kumwe ni wayo music ayo kakuzibiki akunyiganja wagomuvuga jewe wamboye ngira mvuge je okay guys mviriza inge nakubwira iyi si Kadike Fernando debate ni music debate none byose is about music kandi ni ibintu byose dukora reka tubandanye umufana let's go umufana kugiye dusezera abakunzi ba BITV n'abakunzi ba music est-ce que tu m'aimes utanyishuye ko numva noca mba umusazi shira muri mood umekugera kuri yo bose badashima ukunda kubi yo beauty samasa basaza n'abasazi erega mbambona uri nimero imwe atawundi munga show me what your mama gave you Maria erega ndaye nakubonye ndari see the way you got me crazy oh baby girl oh na 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 cameraman oh na na you got my mind waranyihariye the way you love me narisariye yo kana kimana uri kusana cameraman ndagukunda cyane gose nyuma mutware for the first time rero abivutse navuze ngo tubimushira ngomba ngo babimushiramwo bamurungise muri chambre ngetera ni so bamurungise muri chambre cameraman urambona apana muri kamera gusa nawe urambona babigushira babimushira ni so yeah guys ndabashimire kubona mwashitse kugira kandi muri kugeza BITV muri music debate makoze kunyitaba murakoze cyane nawe bana twebwe turi ngaha guys abakunzi ba BITV iyi niyo TV turimo tuba twumva turi fresh sana sivyo TV yatanguye kudutuma ko kuva kare kuva kuri Dusma tubazan tuja arena zose tuzirimo je zose ndazirimo mba numva ndi fresh nta numwe abari afise inkoni inyuma ngo nkubite zose mba ndi good TV zose ariko bashobora kubandanya ndibaza canke turaje akajambo kandi sinari bwaheze sivyo niyo mpamvu rero nagoma basinsigura impamvu turi muri vibes sivyo tuba twumva turi fresh ni muhira sivyo so rero turabakunda cyane mubandanye mukurikirana BITV mubandanye mudukurikirana natwe ku mbuga zacu ni YM Music kuri YouTube kuri Instagram Facebook hose hama turakoresha kandi n'izindi platforms zidandaza umuziki hariho Spotify Audiomack Boomplay hose murandika YM Music chamura indirimbo zacu mwongere mu following Mr. X Rainbow bakunzi ba BITV rero abafana umuziki bagende bafana indirimbo yitwa umufana kuri YM Music let's go nakubali bakunzi ba BITV music debate abatumira YM Music many NT undi ni Yanje X Rainbow was hosting then abibutsa mugende kuri YouTube channel yanje muri indirimbo rume aba indirimbo umufana na rume mugende muyirabe rume urukundo mugende murabe indirimbo umufana baba bari kumwe na Alves Smith murayizi barabakomye ni hit song wengize umufana wa Jen nsanzwe ndumufana wo kuva kera nazo turamufana moto umufana nde twebwe dufana BITV dufana X Rainbow dufana rume ndabafana
ndabutse kandi muze muri BTV muri B production turafise n'isata cha filme abantu bose bafite gukina filme murahawe ikaze abantu bashaka amasana mu meze murahawe ikaze so mwakoze kuza mwakoze namwe kutwakira yeah turabakunda cyane ciao ciao big up bless up Bless up.